reka basi mvuge kuri uyu murongo wa nyuma gusa, simvuga ibintu byinshi ariko mvuge kuri Zaburi ya 23 ujya murongo wa nyuma, kuko benshi kenshi cyane tuwuca hejuru, nituwimba ngo turabe. Nukuvuga ujya murongo uvuga ngo nukuri ivyiza nimbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje, nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho ibihe vyose. Nukuvuga hajya bavuga ngo ivyiza bizonyomako, bizonkurikira, bizomerekeza, ariko sino kumerekeza gusa, nukubera ku mutima w'umuntu akunda Imana, yizeye Imana, agomba Imana, amatanye n'Imana. Imana isukayo in puissance magnétique ikwega ivyiza vyose. Imana iba yabiteguriye umuntu w'umugororotsi, mugabo mu mubiri wiwe cyangwa mu bugingo bwiwe cyangwa muri esprit yiwe igashirayo iyo puissance magnétique ikwega ivyiza. Umworo umwe baramutaye bamushira ahantu, bamutera ahantu mu misozi y'amabuye, bavuga bati ni nko kumuta, mugabo kubera ari kumwe n'Imana irema ivyiza, asanga aho hantu hagerereye ni umusozi wuzuye inzahabu, wuzuye ibintu vyiza cyane, amabuye y'igiciro. Kugira ngo bamukure babanje kumwendamiriza n'amahera menshi cyane. Aburahamu na Loti baragabuye. Loti ngo amugenda mu kiyaya, Aburahamu agenda mu misozi. Ariko iyo Loti yahungiye, haciye yahinduka Sodomu e Gomora. Aho yagabanye hahindutse Sodomu e Gomora. Mugabo aho Aburahamu yahungiye kuri uyo musozi habaye ibintu bikomeye cyane gose. Nukuri ivyiza nimbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje. Nukuvuga Imana yasutse muri jewe ubushobozi bukwega ivyiza. Nico gituma umugororotsi adashobora kurenganya umuntu, ahubwo umugororotsi yifuza kugirira neza abantu. Niyo agombye ari umudandaza akagomba kumuzani wiwe awuzirika, yumva umutima utabikunze, kuko muri we hariyo puissance magnétique igomba gukora ivyiza, ikwega ivyiza kandi ikifuza gukora ivyiza. Niho rero Dawidi yavuze ngo nukuri ivyiza bizonyomako iminsi yose, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ubuzima bwanje bwose. Nukuvuga nzoba muri presence y'Imana, nzokwama ndi muri vy'Imana ikora, nzokwama, sikuvuga ngo ngene mu rusengero mbeyo iminsi yose, oya, nukuvuga to be under the presence of the Lord, kuba musi y'ubwiza bw'Imana. Nanje mbe mu ngoro y'Imana, numve ndi muri presence nganjwe, kuko ingoro y'Imana icyo yavuga n'ahantu Imana yibera, hari nk'ikigeranyo cy'ahantu Imana yibera, ahantu abantu bashobora guhuruhuka. Ubwo bwiza bw'Imana nibwo yise ingoro y'Imana. Nshuti, uhinduka umugororotsi uyu munsi, ugendere mu bugororotsi, wifuze gukora ivyiza, Imana izosuka iyo puissance magnétique muri wewe, hama itume ugira neza, wuzura ivyiza, ubihagijwe n'Imana. Ya puissance magnétique Imana izoshira muri wewe bizovana n'ingene wewe wifuje gukora ivyiza. Ivyo vyiza ugomba gukora, Imana izogushoboza kubikora, izosuka imbaraga zigutume ubikora. Umwami abaganze kandi abahezagira.